Ndi niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wo ubandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe hama tukaja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'agateka kazina muntu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'inkino, igisata c'indero kumwe n'ibindi bisata bitandukanye. Ano makuru rero harabashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. General Alain Guillaume Bunyoni yaraye asubiriye gusakwa bamufatana iyindi karite simu. Ejo haheze igenekerezo rya 22 Ntwarante 2024 igifyo c'abapolisi bo muri komisariya regionale Igitega bazindukiye kw'iborero rikuru rya Gitega. Kuva isaha 3 z'igitondo gushika isaha 8 z'umurango bariko barasaka mu cumba General Bunyoni apfungiwemwo. Aho hose bari bikeka ko General Bunyoni afise izindi telefone naho baheruka kumutwara zibiri. Amasoko yacu mw'iborero rikuru rya Gitega yatumenyesheje ko inyuma y'amasaha hafi 5 basaka abapolisi batoye karite simu yari inyegejwe mu buroso bw'ibirato. Bagiye hata telefone batoye ariko n'ubu barakeka ko hafise telefone. Umwanya n'umwanya bashobora kugaruka kumusaka. Ikibazo ca Bunyoni kirahanze abategetsi benshi ntibumva ingene aguma aronka amatelefone n'amakarite simu mu gihe abaja kumuraba ari bake cane kandi bose basakwa. Kugira ushikire icumba ca Bunyoni uca ku miryango 3 umwe wose ufise amagufuri 3 nyene. Igufuri rimwe ryose rifise umutegetsi aryugurura. Umuyobozi w'ibohero, umukuru w'iperereza mu ntara be n'umukuru w'igipolisi Igitega. Umuryango ugira 4 wugururwa na Bunyoni. Perezida Ndayishimiye harakeka rwose ko Bunyoni afise abo bakorana mu butegetsi. Amatohoza arabandanya yo kurondera abamuhaye telefone na karite simu vyaheruka gufatwa. Vuba rero tuzobaha amakuru ajanye n'ayo matohoza. Nayo kandi vy'ukuri imahazwa Emmanuel Niyongabo azira iki? Emmanuel Niyongabo ni umukozi wa OBR ishami ryayo riri muri ADB. Ikirengeye ivyo Emmanuel Niyongabo hazwi nk'uwuserukira ingo zirenga 2850 zo muri Gasenyi Nyakabondo aho abantu bimuwe kubera leta ivuga ko hari ikibanza ishaka gukoreramwo ibikorwa by'igihugu. Iyo miryango niraronka umuzibukiro yemerewe. Emmanuel Niyongabo anerekana ko umuzibukiro ugize kutaboneka ukaba n'intica ntikize. Ku wa gatatu uheze mu gatondo igenekerezo rya 20 Ntwarante 2024 Emmanuel Niyongabo yarahagaritswe nk'ubunyurujwe. Uwabibonye yatwandikiye ati: dufashe mutabarize umuntu yitwa Niyongabo Emmanuel ahejeje gufatwa na documentation aha kwa Johnson mu Gasenyi haruguru yo kwa Regentille. Afashwe mu gihe yarajanye mushikiwe kwa muganga. Yapfuye kumwururutsa haca haza abantu bambaye impuzu z'igipolisi baramufata. Aho hari hagati y'isaha 1 y'igitondo n'isaha 1:45. Bamujanye mu modoka ifise plaque ubusa 52 A. Bivugwa ko ari ya komiseri wo mu Gatumba. N'imodoka ya Emmanuel Niyongabo bayifashe barayijana. Emmanuel Niyongabo yoba azira ubuvugizi akorera bene amatungo yo muri Gasenyi Nyakabondo. Amatwa dusumira Emmanuel Niyongabo amaze gufatwa yoba yaracishijwe muhira gutora impapuro zerekana iyo miryango avugira. Bamwe bavuga ko leta yoba ishaka kumubuza kwitwara mu kibanza c'abo bantu iriko irarenganya. Bamwe mu babandanije kutwandikira bavuga ko Emmanuel Niyongabo yoba apfungiwe mu iperereza.
hari ikintu rero gisigaye kitumvikana mu Burundi karaciye ingani gihinduke igihugu ahatana kimwe umunyagihugu hakirekuriwe kubaza umuntu atwawe itongo ryiwe na leta amategeko aratomora neza ko leta itegerezwa kumuha umuzibukiro ubereye mbere bikenewe akanahabwa irindi tongo ibibazo by'aba banyagihugu biramaze igihe kitari gito leta yemeye umuzibukiro amaso ahera mu nzira ayemewe nayo bene amatongo basanga ni hafi ica kane c'amafaranga amatongo agurwa mu karere kabo aho gutora umuti ku kibazo c'abanyagihugu inyishu ihindutse gutera ubwoba uwubaserukira nayo kandi himazwa Colonel Dieudonné Dushimagize yaraye asubiriye kurenganywa ejo haheze umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona yarishikiye mu ibohero rya Bubanza kurekura abanyororo barenga 160 barangije ica kane c'ibihano baciriwe muri iryo bohero hariyo Colonel Dieu Dushimagize batazira Gangi yarangije umunyororo wiwe ku wa 18 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2021 Dieudonné Dushimagize aramaze kwandikira umushikiranganji Banyankimbona Procureur General de la République n'umukuru w'igihugu abamenyesha akarenganyo katagira izina hari karakorerwa n'ejo Domine Banyankimbona yarasubiriye kumwihoza ubu Colonel Dieudonné Dushimagize arakwije imyaka 2 n'amezi 4 yarahejeje umunyororo ariko akaguma apfunzwe nta mutegetsi n'umwe yishura amakete yiwe kino gihugu kija hehe mu karenganyo nkako twandikire ingene ubibona unyuriye munsi y'ino video muri commentaire nayo mu yandi makuru kandi iperereza rya gisirikare ryaraye rirekuye Melchior Ndikumana ariko umutekano wiwe ntushemeye nk'uko twaheruka kubishira ahabona Melchior Ndikumana yaranyurujwe ku wa 17 z'ukwezi kwa gatatu 2024 mw'ijoro akuwe ku rugo iwe nk'uko twari twabivuze Melchior Ndikumana yari yanyurujwe n'abasirikare bakora mw'igendereza ry'igisoda jede yari yatwawe nabi cane ku buryo byari byaduteye amakenga amasoko yacu mu gisirikare yaraye atumenyesheje ko ejo ku mugoroba Melchior Ndikumana yasubijwe iwe muri komine Buganda arashikirizwa umukuru wa zone Ndava ayo masoko akaba avuga ko mu butegetsi b'i Buganda hariho abatipfuriza ineza Melchior Ndikumana baguma bamurementaniriza rimwe muri ayo masoko ryagize riti mwiriwe nshatse kubamenyesha ko Melchior Ndikumana araye hashikanywe muri komine Buganda abasirikare bo muri jede bonyene bamwijaniye baramuha abategetsi b'i Buganda komiseri provinciale ntiyari hafi Mustaneri nawe yavuga ko arwaye igisirikare camushikirije chede zone ari kumwe na komiseri kominare ariko ikibabaje abasirikare bagarutse i Bujumbura aho baciye baronka telefone y'umutegetsi muri komine Buganda ababwira ko bakoze nabi kubona batamwoshe aca avuga ko hagira ahamagare uwutwara iperereza mu ntara ya Cibitoke ngo asubire amufate ni byiza ko mubimenye ko Melchior Ndikumana atakiri muri jede bamushikirije abategetsi b'i Buganda isaha 10 z'umuhingamo mugume mukurikirane ivyiwe ubu icoshika cose mumenye ko atari jede izoba igikoze amasoko yacu muri komine Buganda yatumenyesheje ko Melchior Ndikumana yashitse mu rugo rwiwe isaha 2 z'ijoro uyu mutegetsi yatanze ubwo butumwa ko vyiza Melchior Ndikumana yari kwicwa turamufise ahari amenye ko hagize igishikira Melchior Ndikumana tuzomushira ahabona Imana ishimwe ko Melchior Ndikumana arekuwe agasubira mu biwe ifatwa ryiwe ryari riteye ubwoba umukuru mushasha w'iperereza rya gisirikare Lieutenant Colonel Jean Dafer Imanirakiza yarakoze kutigenza nka Colonel Ernest Musaba mu mwaka w'ibihumbi 2021 aho indiri z'abarundi bagiye barafatwa gutyo ntibigere basubira kuboneka yarakoze gufata umwanya wo gutohoza akarondera ukuri abamutabarije mwese abamuvugiye mwese mwarakoze
ngaha akaba ariho nsoreje hano makuru yari yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe nsomye neza na neza uko yakabaye. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe urafyonda ko hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe byiza n'umunsi mwiza.